gwa 11 nibaza ko Interstar nibaza ko Interstar hano atakibazo na kimwe cyo gutsinda ibifise kiki gihe cy'isaha 10 ziburi minota 15 Rukinzo baza kuba bakina na Muso Shuga hano naho byumva gute naho Rukinzo na kwifisa amahigwe Rukinzo ya kane imaze imisi yifata nabi imaze imisi bitagenda neza bambe no bugifise kibanza ciza ariko kuri Muso Shuga mbona ya 13 ndabona Rukinzo ishobora kwihanagura amarira kuvyo yakoze mu ndwi heze ariko kandi ni nakajyo kukugaruka kuko utanguye kuburira amanota no kuri no migwi ibarizwa mu migwi mu bibanza bibi nawe no wumva ko biriko bigenda nabi cyane kabisa kuri Burundi Sport Dynamic izobiramutse yakira Flambeau du Centre ho gute Burundi Sport Dynamic ni equipe yasubiye inyuma cyane mbona Flambeau du Centre aya namanota ashobora kuba yorosha ariko atoborohera kubivanye no kungene Burundi Sport Dynamic izoba iri Uganda Flambeau du Centre ariko ni Burundi Sport Dynamic uravye ni ya equipe nayo ne biriko biranka ariko bishobora gusanga bihindutse nta ubizi ariko irahatukura muri zone rouge irahatukura ishobora kuvuga ati dukora ibishoboka byose tuveyo ariko mbona umenga biragoye ikibazo kuri Flambeau du Centre nayo itangwe gusiga umwanya utari muto hagati y'uwa mbere n'uwa kabiri hano nayo irakeneye kwikebuka karaba yuko nawe no itaguma kure cyane kuko aba babiri batsinze kiki nayo igasubira kugira esheke biragoye cyane amanota deja indwi ni menshi biragoye ko bagira aho basubira kubafatira biragoye cyane ko bagira aho basubira kubafatira mu gihe amasipiri yo kiki aza kuba akina na Kayanza United ku munsi wa Mungu amasipiri rero bagira chance ko bazokina kuri CTN mu nkino nk'ezishoboka hano mu gisagara ca Bujumbura abantu baba nakumbuye nibaze ko arakajyo ko abantu kubona urukino gwiza hano ho gute novuga ni ndeme zibiri zihuye ariko byotuma kuri Kayanza kuko amasipiri turebora ko imitsindwa na bose n'amanota 3 Kayanza United yo bacika abo yicuza kabisa amahirwe arajahe kwa Kayanza abantu baba dusaba sure deal bagende bavyumva kuko ino championnat nayo nye urayitigira kuri 1x urayitigira kuri 1xbet rero nayo niyo kuza kuraba uko vyifashe ndetse ukagenda ubikorerako message ngozi na Vitalo ino match kiki mu misi heze afishe nk'iyi yaba igaragara nka afishe ikomeye ariko reality y'uno munsi imeze gute kubwawe reality y'uno munsi novuga yuko izi equipe zose ziri mu bihe novuga ibibanza tutari twiteze ko zobamwe message ngozi mu kibanza 18 muri kino gihe nivyo hari vyahindutse kuri bo umenyereza arahinduka harabakiye bamwe bavuyeyo ariko vyumvikana ni message ngozi tubona ingene phase ari vyari bimeze gendera subira inyuma ubigeze ku kibanza ca 18 cyo ko tabimeze neza ariko na Vitaro nuko nyene Vitaro ni equipe mbona nti iyi match baheruka burya insinzi hari mu kwezi kwa 10 muri bantihenze Vitaro rero vyumvikana Vitaro ngaho ibwiriza gutsinda frere ibwiriza gutsinda kuko Vitaro idatsinze iyi match ndabona nivyo Vision 2026 kubashikira biragoye ariko ni Vitaro zosanga igiye kuri igumye kuri 10e place igihe kinini nkuko bivuze turi kuri ijoro ya kangahe ya 19 tuko turegereza kugira ngo championnat ishobore guhera ibyo gukora n'ibyo gukora ubunyene rero message ngo ziri muhira rero ni kintu kigoye yerutse gutsindwa nande na Aigle Noir rero kugaruka ngaha ndabona Vitaro itagiye koroherwa na Liga itari muhira nubundi itagiye koroherwa na cyane ko itari muhira ikabimaze imisi itanatsinda kiki ariko Musongati nayo nyene imaze imisi itorohewe kiki igiye gukina na Academy Deira ifise ikibanza kibe cyane avant dernier equipe ya 15 ku rutonde rwa championnat yacu Academy Deira hano Musongati nayo nyene nubwo imaze imisi ititwara neza na cyane niyo iba iri muhira nubwo imaze imisi kina na mamaci aremereye gato sakanya ka message bambeka Musongati kukuvuga ngo yivyukiranye ino equipe ifise abakunzi benshi cyane hari igitega idakwiye no kudeseva rimwe na rimwe iyi ntara byinshi no bivuga ko iyi ni 3 points kabisa ari sûr kuko
ziri oblige ahubwo ziri oblige ariko je ku bwanje mbona ko ari siri kabisa iyo siri yawe yireke twarayibonye no kuri Leganese iyo siri yawe urakomba uyitwa navye Musongati yarakende kugira ngo basi irabe yuko yoja muri Big 4 kuko itsinze igira amanota 31 32 vyumvikana yuko uwa kane afisa amanota ngahe afisa amanota 31 rero ngaha mvuga nti Musongati itegereza gukora ishoka byose kugira ngo isubire muri Big 4 bivaye ngene kugira resultat ziri constant kubera ko nubundi iyo umaze kubaka iki uburira amanota kuri za Aigle Noir ukaburira amanota kuri equipe nka za Bumamuru ntugere ku rugero gukuyaburira no kuri Academy Day kabisa si byiza kutangura kugira resultat mbi no kuri Academy Day na cyane ku Musongati zo biri muhira agiho bari deception dasanzwe yo bitanguye kwirukana n'abafana bayo bayishigikira umunsi ku munsi Bumamuru yakabizo bayakira ngo zisiti iyi niyo match ikomeye mu match yose je mbona ngaha uretse iyi message ngo zina Vital iyi niyo match ikomeye kuko uravye iyi Ngozi City ni equipe itoroshe na gati yo mukinyi nivyo ntiwova ngo uri muri bavye ibanza vyiza ariko iyo muhuye kabisa urasufa rero vyumvikana Bumamuru ni ya kabiri nivyo biko bagenda bavuga ati dufate ikibanza ca mbere turabe yuko kumbure Aigle Noir ishobora kunyerera nubwo atari ibintu vyoroshe ko Aigle Noir muri kino gihe imeze neza ariko izokitana Olympic Star bicoroshe rero vyumvikana iyi match irakomeye cyane gose iyi match swati zohikirana ca mbere Bumamuru canke iyigumizaho yari iri je nibaza yuko Bumamuru ari match gutsinda kubera ko ni ya kabiri kiki nyuma ya Aigle Noir ikora amakosa make cyane Aigle Noir nanone erega uzigiye kuraba Bumamuru yakira Ngozi City na Aigle Noir igiye kwakiriga umuyinga naho hatoroshe bose bafise match zisa no kumengo ziri ku rugero rumwe difficulty ni zimwe kuko Aigle Noir nayo nye bizoyisaba kandi kazi kwikura imuyinga ariko ukuntu imaze imisi imeze neza nayo tuca tuyigaruka ko ariko Bumamuru iri oblige gutsinda kugira ngo irabe yuko igoma muri course nande na equipe ya Aigle Noir izobiri muyinga Olympic Star si equipe yoroshiri wabo ni equipe iri muhira ivuga ati turifitiye icizere iyi match turayitsinda ubura yuko Olympic Star iyo isanze imuyinga ni equipe itorohera imigwi iyo ariyo yoshe iyo muhiye muri Mwinga murabona ko Ngozi City ari equipe ikunze kubagora bari iwabi Ngozi bayitsindiye muri journée iherutse rero vyumvikana Olympic Star ifitiye icizere muri kino gihe mu kibanza ca kangahe burya iri mu kibanza ca gatanu nabo baravuga ati ka dusome ku nture yande ya Big 4 turabe yuko tugize amanota 38 aha urumva yuko tuzoba turaza tumeze neza muri Big 4 vyumvikana yuko Olympic Star iza gukina yiyahagura iyi match niza korohera umugwi wa Aigle Noir vuga ati Aigle Noir gatsindiye match Aigle Noir kabisa abantu babacangwa kwasa kwibona ku gikombe kuko izo bitsinze mu match ikomeye iza kubagora imwe mu match kabisa iyo kuvuga ngo iyo werekeza ku gikombe ifo être capable kuja gukura intsinzi ni muyinga cyane ahantu benshi bakunda kutorohe hariya gace ka Muyinga Ingozi no mu Kayanza gombo hashire n'ahantu hagoye cyane gukora amanota uko iyo migwi ibihagaze kose kiki uko iyo migwi ibihagaze kose biragoye cyane gukura aya manota ariko nico gukora iyo ugomba kuba umushampion nka Aigle Noir mu kwemeza buriya nakunze parcours ya Vitalo umwaka uheze Vitalo aho igiye gutsindirwa yapfumi ihanganyiriza yego ndavuga ati ahantu wapi ni nkibi namva kuri Aigle Noir gusa yoyo urona yuko Vitalo yigeze gufata ira create ekare nini no wa kabiri ariko no munsi ngani nota rimwe aha Aigle Noir yonganya igatsinda ndavuga Bumamuru izo biheze Bumamuru izo ifashe ikibanza cambe niho rero competition igiye kuryohera igiye kuryohera ahantu haho ahuko Aigle Noir iri oblige gutsinda kugira ngo ntirekere umwanya Bumamuru iri oblige gutsinda kugira ngo Aigle Noir ntibasige cyane nibaza rero yuko biba bimeze gutyo
mu gihe classement yoyo kiki uko yifashe ari gukurikira Aigle Noir iracari iya mbere nk'ibisanzwe Bumamuru ni ya kabiri ariko Aigle Noir ni ya mbere ku rugero rumeze gute sinzi kufise classement hafi ya mbere ni Aigle Noir amanota 42 ya kabiri Bumamuru amanota 41 difference nota rimwe gusa Framo de Centre ya gatatu amanota 38 urumva yuko uwa mbere amusumbya amanota agera ku 8 ni menshi Rukinzo ya kane amanota 31 ikaba inganya amanota na ya gatanu Olympic Stars amanota 31 Musongati ni ya gatandatu amanota 29 ikanganya na Interstar y'indwi amanota 29 Message Ngozi ni 8 amanota 28 y'icena ni Ngozi City amanota 27 y'icumi Vitara amanota 26 y'icumi na rimwe Vision 26 amanota 20 y'icumi na kabiri Kayanza United amanota 19 y'icumi na gatatu Moso Sugar amanota 13 ya cumi na kane Rahatukura Libori Sport Dynamic amanota 11 ya cumi na gatanu Academy Dera amanota 9 iya nyuma ni RB Amasipiri ifise amanota 6 n'umwenda w'itsindo bigera kuri 37 urumva yuko iri habi kabisa mu gihe rero no muri Limited Women's League bagiye gukina journée yabo igira 10 mu gihe Top Girls bagiye gukina Inyange FC azoba ari ku munsi wa kabiri iyi ni debut ya phase retour azoba ari ku munsi w'ejo yazo ku munsi iyi ni debut ya phase retour isaha zitanu bazoba bagarutse kuri centre technique mugende murabe iyi match nziza cyane Maika FC bazokina na La Colombe ejo nyene igihe cy'isaha zitanu hariya kuri Stade Ngoma azoba ari Gitega Arena Stars bazokina na Kazoza Keza FC igihe cy'isaha zitatu ku munsi w'ejo kuri CTN aburumva ko bazotangura kare cyane Bon Avenir bakina na PVP Buyenzi igihe cy'isaha zitanu hariya kuri Stade Umuco ni hariya Imuyinga mu gihe Buja Queens bazokina n'intwari kaze kuri CTN azoba ari igihe cy'isaha zitanu ku munsi wa Mungu ayo namwe mu makuru rero abarizwa muri Primus League mu gihe rero kiki ekipe ya LLB Amasipiri yarekuriwe kwakira inkino zayo zisigaye kuri Centre Technique i Bujumbura ni kubera ca kibazo cababako murazi yuko cyo kubura igitoroke ariyo ikibazo cabaye kuri bo bafite urukino na Olympic Star ivi Muyingi yashika kuri Stade Urunani ariko iyo ekipe ntiyazi kandi tuzi kwibarizwa hehe ibarizwa ngaho Bujumbura iyo metero yo kuva Bujumbura gushika i Buganda ko wakomone yavuye Muyinga di Buganda wowe ukavuga ngo ufise ikibazo rero muri FFB nk'abavyeyi bavuze bati ko mundushikiriza izo ngorane mufise ariko babaha gasopo ndetse n'amande bari abaciye ati nta kwikutisha forfait ivyo ntibibaho ivyo tubaciye amandaya musubiriye azo ari rya gatatu cyo tuba baborohereje byose baca bavuga ati okay nimba mwavuze ivyo ubu rero mwebwe basi tubagire neza migume ari Bujumbura tuzoraba ingene tugabanganya izi equipe ndavuga muri deuxième division nk'ubu deuxième division ibinyagiza amahirwe kubera deuxième division ubu bari muri inde bari muri ropo phase ari barayihejeje bavuga ati okay profita muri ibi bihe deuxième division dahari wakirira inkino hari kuri centre technique hama izo ngorane zihave kuko na FFB n'umuvyeyi avuga ati sinogirira umwana nabi ariko ntakambira ambwira ko bimeze nabi rero urumva yuko ni kugira ngo izo ngorane zishobora kuba zivaho izo ngorane zishobore kuba zivaho nkuko umugenzi wacu kiki ashoboye kubitumenyesha kiki reka rero tugende muri update zindi